Reka nongere ndabifurize ijoro ryiza canke ndabifurize umugoroba mwiza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abakomeje kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'ibigendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri uyu mugoroba hariko haravugwa amakuru menshi agiye atandukanye ariko haravugwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu Burundi haravugwa ibara riremere cyane, ibara riteye ubwoba nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugera rero nkuko bigaragara, aravuga yuko nga mu Burundi hariko haribonekeza ibigendanye n'ubugome buteye ubwoba, ku buryo rero abatari bakeya bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko aya matora adashobora kuba yozaba muri kino gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe hama hakomeza kugenda hagaragara ubwicanyi, ariko benshi bakaba barabushinza imbonerakure. Imbonerakure za Reverend Kuriyo zirakomeje gutera amakenga batari bakeya. Izi mbonerakure kandi zongeye kugaragara muri ibi bikorwa nk'ibi ngibi nyine by'amabara mu nyuma y'iko Reverend Kuriyo avuye rero nyine mu makungu kwivurizayo, aho benshi bagaragaza neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'ubukana bw'amajambo asigaye avuga ndetse n'ibintu yagarukanye, maze bagaca bemeza neza yuko ibigendanye na cane n'amajambo yiwe ndetse n'ibyo atangaza ubwabyo bikaba bikomeje kugenda biratera impungenge nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose byongeye gutera umutima uhagaze, biratuma nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nyene abanyagihugu benshi bongera kwiyamiriza ibigendanye cane bongera kwiyamiriza ibigendanye n'iryo bara nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi n'ubundi birateye umutima uhagaze mu gihe biboneka yuko izi mbonerakure ngo zaba ziriko zirategurirwa nyine kuba zakura umukuru w'igihugu c'u Burundi ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Izi mbonerakure ziriko zirategurwa mw'ibanga riremere cyane nkuko bigaragara, ngo zaba ziriko nyine ziragerageza kuba nyine zategura kuzatembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimukura ku butegetsi. Ni mu gihe kugeza uno mwanya ibibazo bigendanye n'umutekano byama byibonekeza, aho bamwe nyine baboneka yuko nyine mu bigendanye n'izo mbonerakure hakomeje kugenda hagaragara ibigendanye n'ubusuma ndetse n'ibindi byinshi. Ibi kandi abanyagihugu bariko baravyamiriza mu gihe habonetse ibiziga bibiri nkuko bigaragara nyine, ibiziga bibiri nyine byambaye impuzankano canke impuzu z'igisirikare byarabonetse byarangiritse cane, ku buryo biboneka yuko za operation nyine zo mu Cibira zongeye kuba zotangura. Polisi muri komine Rugombo ni mu ntara ya Cibitoki mu burengero bushira uburaruko bw'igihugu c'u Burundi nyine yaratangaje ko yaronse ibiziga by'abantu bashika muri babiri bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi, yaratangiye nyine kwangirika barahita bayishingura hadakozwe amatoza canke amasuzuma canke se ngo banamenye imyidondoro yabo ndetse n'icyabiteye nkuko bigaragara. Bivugwa yuko ibi byateye impungenge batari bakeya, ariko kandi umwe mu batuye nga mu Cibitoki yaravuze yuko mu shamba rya Kibira hamaze imisi harumvikanamo rero impoho nyinshi. Bivugwa yuko bari basanzwe bamenyereye impoho z'imbonerakure ziba ziri mu myemenyerezo, ariko kandi kuri iko gihe nyine barumvishe noneho ibigendanye n'impoho abantu baca cange basa n'abantu bariko bararasana. Ibi byaratumye abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko bikomeje kugenda birabatera impungenge. Turagaruka ku bigendanye n'uburyo Republika Iharanira ya Kongo yashwishwiburize umwari M23 yebamenyesha ko ataruhari bagize mu bitero berutse kwibasira icyo gice, maze bakanagaragaza neza yuko ibigendanye n'ibyo bitero cyane nyine byabaye atanyungu babifisemo, ahubwo ngo ari ukugerageza nyine kwambika ibara ingabo za Kongo nkuko bigaragara, nyuma yuko amakuru atugera ashimangira yuko iyi Sadeke ndetse n'abandi baragirijwe ibyo bitero barabihakanye, ngo ahubwo ni uburyo bwo kugerageza kujijisha baterekanye uburyo bakomeje kugenda barahungabanya umutekano w'abaturage. Ibi byaratangajwe nabo ku ruhande rwa FARDC. Mwiriwe neza mwese bakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe muri uyu mugoroba kuri Burundi News TV. Niba uri mu Burundi ndakwifuriza ibihe byiza.
niba uri ngaha mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, uri mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda n'abandi mutwumviriza muherereye mu yandi makungu agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze, ndabifuriza kumererwa neza cane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Urashobora no gutanga ivyiyumviro byawe mu hano nyine kuri no mbonesha kure. Abanyagihugu bose n'imigambwe igiye itandukanye mu Burundi bariko bariyamiriza ibigendanye cyane cyane n'intwaro ya CNDD-FDD, maze bakamenyesha yuko imbonerakure zikomeje kugenda zirakora ibara rimere cyane. Ni mu gihe imbonerakure rero ari zimwe mu zikomeje kugenda zirifashishwa cyane cyane nyine mu bigendanye no kuburabuza abanywanyi bindi migambwe atari CNDD-FDD. Amakuru atugeraho ndetse amakuru ateye ubwoba amaze kugenda nyine adushikira muri uno mwanya, akaba yemeza neza yuko uwitwa Reverend Kuriyo uherutse kugwara ku rugero rukomeye cyane, ngo yaba yari ariko arazira nyine bigendanye no gutegura imbonerakure ku rugero rudasanzwe. Izi mbonerakure rero nyine zaba zariko zirategurwa kugira ngo zice nyine ziramenyera ibigendanye n'ingwano, ndetse zice zirifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, na cane cane ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero uburyo boze tembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru atugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko uburyo Evariste Ndayishimiye yaramajije kuronka ayo makuru, maze aca arafata ingingo yuko agiye kwikiza ibihanganye bimwe na bimwe biboneka yuko bikomeza kugenda bimubangamira nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu rero nyine bivuga yuko izi mbonerakure zikomeje kugenda zirakora ibara riremere cyane, nyuma yuko izi mbonerakure rero zari zisanzwe zirakora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubugizi bwa nabi. Ubu noneho zotanguye guhabwa intwaro zirimo impoho, ndetse zirakomeje kugenda zirahabwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye birimo nk'impuzu zikomakomeye cyane, biboneka yuko nyine zitakiri imbonerakure dusanzwe tuzi, ku buryo biboneka yuko ari abandi bacunze umutekano bashasha nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abanyagihugu baramagana ibikorwa by'imbonerakure mu gihe amatora yimirije mu Burundi hakomeje ibigendanye n'ubunyongezi canga uruhigi rukomakomeye cyane cyane rw'abanyagihugu, cyane cyane abayoboka umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon-Rwasa. Bakamenyesha yuko nyine ibyo ngibyo bikomeje gutera amakenga, maze bakerekana neza yuko uko byogenda kose mu Burundi ata amatora ashobora kuzahaba mu gihe ibyo bikorwa byogaragara. Mu gihe hari amakuru avuga yuko mu Cibitoke by'umwihariko amaze iminsi harumvikana urusaku rw'impoho, hari amakuru avuga yuko mu shamba rya Kibira hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane byibasiriye igihugu c'u Burundi, ariko bagaca barabigira ibanga. Igipolisi cyo muri komine Rugombo mu ntara Cibitoke mu burengero bw'u Burundi cyaratangaje ko cyarabonye ibiziga bibiri by'abasoda nyine bambaye impuzankano y'igisoda c'u Burundi, yaratangiye rero kwangirika, barahita bayishingura badakoze amatohoza ngo bamenye icyabishe ndetse n'imyidondoro y'abo bantu. Ibyo biziga bibiri byarabonetse ku igenekerezo ry'icumi uku kwezi kwa 2025, byarasanzwe byarashyizwe rero nyine mu ihema mu mudugudu wa Rusiga uri rero mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Cibitoke hafi no mu ishamba rya Kibira. Umwe mu banyagihugu amenyesha yuko kandi amazi iminsi ariko arumva impoho, aho biboneka yuko nyine abasoda ba M23 barashobora kuba baregereye hafi. Abanyagihugu bahatuye nyine barabibonye, baravuze ko iyo mirambo ishobora kuba rero ari imaze iminsi myinshi cyane ihajugunywe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano haravuga yuko nyine iyo mirambo ishobora kuba ari iy'urubyiruko rw'imbonerakure rwari rwararungitswe gufatikanya n'ingabo z'u Burundi ziri kugwana ku ruhande rwa FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Amakuru atugeraho muri mwanya dukesha SOS Medias Burundi yaratangaje ko nyine bishoboka ko abo bikekwa ko nyine ari abasirikare bashobora kuba barishwe bageze nga mu Burundi barashinzwe gutoroka urugamba cange guhunga ingwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo hagati y'ingabo z'abarundi aba FARDC n'abazarindo n'abamayimayi n'abafidele bariko baragwana n'umwari M23. Bamwe mu rubyiruko rero bwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure bavuga ko ibyo biri gutegwa n'igitutu rero cyarashyizwe kuri ubwo
urwo rwaruka kugira ngo rujye rero mu ngwano, ndetse ko rero hari bamwe barimo guhunga Uburundi rero bajya nyine muri ADC canke mu Rwanda banyuze ku mipaka rero itemewe hafi y'umugezi wa Rusizi. Umukuru wa polisi muri komine Rugombo yemeye ko rero nyine iyo mirambo yarabonetse, ariko ko yahise rero ashyingurwa hatabanje gukorwa amatohoza ngo hamenyekane icyabishe, ngo hagamijwe kurinda ubuzima bw'abanyagihugu. Icyo cyemezo nyine cyarateye impungenge n'ibibazo byinshi ku banyagihugu, baribaza impamvu igipolisi cihutiye nyine gushingura ibyo biziga hataramenyekana imyidondoro yabyo. Hari bamwe rero mu banyagihugu batanguye rero gusaba ko rero hokorwa amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane ukuri rero nyine ku byabaye, harimo rero na bamwe mu bayoboke b'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi birabaye mu gihe kandi hari benshi batumva impamvu ingabo z'Abarundi zaragiye mu ngwano yo muri Repubulika Iharanira ya Kongo kurwanya umuhari M23, aho bamwe mu bayoboke ba CNDD-FDD bavuga ko ko nyine iri kugwamo Abarundi benshi bagwanira inyungu z'umuntu ku giti kiwe nk'uko biboneka. Ibi byose kandi birakomeje gutera umutima uhagaze, bigatuma bamwe mu banyagihugu berekana ndetse bagashimangira yuko bakomeje guterwa impungenge na cane n'ibikorwa biriko birakogwa na CNDD-FDD ndetse na Evaristo Ndayishimiye. Tugaruke n'ubundi muri iki gihugu c'ababanyi, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara muri iki gihugu c'ababanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bikomeje kugaragara nyuma y'ingwano ikomakomeye cane iherutse kwibonekeza. Nyine FARDC yarakanye gutera Goma, irabyita amayeri ya M23 yo guhishira ubwicanyi ikorerwa abasivile. Ibi rero biri mu byatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi ku butaka bwa Kongo. Ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo zarahakanye kugaba igitero Igoma mu mpera z'indwi iheze, nyine zivuga yuko ibyatangajwe n'inyeshyamba za M23 ari ibintu rero byahimbwe ku bushake bwo rero guhishira ndetse no gutanga impamvu y'ubwicanyi burakorerwa abanyagihugu mu mujyi wa Goma. Mu itangazo ryayo ryo kuwa gatandatu, M23 yaramaganye urukurikirane rw'ibitero Igoma binyuranyije n'amategeko, ivuga yuko byaragabwe n'ingabo zo mu butumwa rero bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo buzwi nka SAMILDC ku bufatanye n'ingabo za leta, umuhari w'inyeshamba FDLR n'umuhari wa Wazalendo. M23 yaravuze yuko kandi beruka ari ibyabaye ku igenekerezo ry'11 Mata, bikaba byiteje rero inkeke itaziguye kwituze n'umutekano w'abanyagihugu n'abasivile, ndetse ko habaye n'amagerageza menshi yasubijwe inyuma ndetse yo kwisubiza igisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ariko FARDC iravuga yuko ibi byaratangajwe na M23 ari ibicurano ndetse n'amayeri yo gutinza yarakozwe nyine mu nkengero yo kuburizamo gahunda zose zigamije amahoro zirimo kuba. SADC yarahakanye ivuga yuko atabikorwa canga ama operation bihuriwe ko nyine na bimwe ingabo zayo zagizemwo uruhara, nkuko rero nyine bivugwa. Ivuga yuko kandi ibyishinzwe na M23 atari ukuri ndetse biyobya. Amakuru avuga yuko kandi mu ndwi iheze intumwa za leta ya RDC n'iza M23 zarahuriye mu biganiro bitaziguye biragamije amahoro byarabereye Doha muri Katari ku buhuza bw'icyo gihugu. Nta kiratangazwa ku mugaragaro nyine ku migendekere y'ibyo biganiro. Mu itangazo yasohoye nyine kuwa gatandatu, FARDC iravuga yuko ibyivuga ari ibintu nyine bishobora kugenzurwa mu buryo rero bufise aho bushingiye. FARDC ivuga yuko kandi mu majyaruguru ya Goma ibirindiro byayo bya mbere biri rero mu ntera ya kilometero zirenga 300 muri teritwari ya Rubero. Yarongeyeho ko kandi mu burengerazuba bwa Goma abasirikare bayo bari muri teritwari ya Warikare mu buryo rero bw'ubwirinzi, nk'uko bigaragara mu majyepfo ya Goma bakaba nyine bari mu ntera ya kilometero zibarirwa muri za magana uvuye ku mujyi wa Bukavu, nawe nyine uragenzurwa na M23 muri teritwari za Mwega, Uvira, Fizi ndetse na Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
mu burasirazuba bwa Goma ho rero hari mu burasirazuba bwo hari nkuko bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho nyine hari u Rwanda, ubutegetsi bwa Kinshasa, ONU ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byarakomeje gushinja u Rwanda ko rufashe inyeshyamba za M23, ibyo u Rwanda rwakanye rwivuye inyuma rukagaragaza neza ko ibyo ngibyo ari ibintu bidafite ishingiro. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Musa yaragize ati itangazo rya AFC ya AFC ry'iricurano ni iricurano nyine ntiryakabaye ukuri, mu by'ukuri ni ibintu nyine byarahimbwe ku bushake bitagamije gusa guhishira ndetse no gutanga impamvu y'ubwicanyi izo nyeshamba zirakorera abasivile muri iyi minsi mu mujyi wa Goma, ahubwo nyine no kuyobya abantu. Yavuze ko kandi ingabo za FARDC zikomeje nyine kuba maso ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara ndetse no gukurikiza ibyemejwe n'ubuyobozi bukuriro bw'ingabo bigamije nyine kugarukana amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu karere nk'uko bigaragara. Ariko M23 iravuga yuko nubwo yari yaragaragaje kwifata ibyo bitero ishinza FARDC nawe nyine barafatanyije, bituma rero yisanga igomba kongera kwiga ko rero nyine ihagaze umurongo wayo kugira ngo ishyire rero imbere umutekano w'abanyagihugu ndetse no kubijyanye n'ingabo za SAMIRDC ziri ku butaka bwabohowe. M23 yarongeyeho ko kandi ibyo bitero binyuranyije n'ibyo rero umuryango wa SADC nyine bemeranyije wohereje izo ngabo muri RDC mu kuboza kwa 2023 gufasha ingabo za leta ya Kongo, wiyemeje ndetse ko bitinza nyine ishyigwa mu bikorwa by'umushinga wo gusana ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Goma kugira ngo zibashe kuba zokifashisha zitashye. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje gutera umutima uhagaze, maze bamwe rero mu bakurikiranira hafi ibibera muri ingwano bagaca bemeza neza yuko ingwano ishobora kuba yosubira bubisi. M23 yarasabwe kuba yova mu bice byose yamaze gufata kugira ngo ibashe kuba yokwemererwa ibiganiro. Uruhande rwayo cyane nyine abo ku ruhande rwabo ni nyine abo bavuga yuko ibyo ngibyo batabikozwa, ahubwo bazakomeza kugwana inkundura byanze bikunze kugira ngo bashe kuba bogera ku nsinzi. Bashimira abanywanyi bacu tugaruke mu kanya.